kandi we ubundi jena wewe nindazo wende kurusha uwundi ariko baraye neza jemeze neza nuko ndamutse nako engineer Obe Arbakaze banako areka dufasha mu buhinga bw'ivyuma banako abari wari kagenda abitekenika ku ruhande rwiza cyane apologize kugira ngo twihute kugira ngo tunabikore neza cyane ni ku munsi w'Imana ku munsi novuga ngo beshi barindiranye igishika akaba duhamagara ku rubuga rwacu gubona ko kuri telefone barako bagenda bashikiriza aho amaranga mutima ari ni El Clasico equipe ya Real Madrid equipe ya Barcelone bazoba bambikanye igihe cy'isaha 10 bona ko azoba ari ibintu bikomeye cyane wono kwita Xabi Alonso ati ndi muhira mbirizwa gutsinda El Clasico nka gutsinda wewe wono kwita Thiago Alcantara kuko wono kwita Dieder Hansefrike ntazoba hagaze muri kiya kibanza nawe ati wanguha ati nanje mpagaze nk'umumenyereza wa mbere ati nzokwigaragaza ni urukino novuga rukomeye cyane uwari we wese avuga ati mbwirizwa gucaga nka gutsinda ku mwaka uheze equipe ya Real Madrid bayikubise imbere n'inyuma cyo kwita Hector Verso ariko no munsi bavuga ngo tuje kwigaranzura ni match novuga ngo iza kuba ari La Liga kontugira 10 ya championnat novuga yuko buri muntu wese arindiriye kuraba ngo eske ino El Clasico cyangwa no rukino ruraza gusigiki mu nzu yera surtout cyanye muri equipe ya FC Barcelone ni equipe zibiri ugerageje kurana novuga uko ziriko ziragenda zitwara neza aba muri championnat ndavuga ya La Liga cyanye no muri UEFA Champions League ni equipe zimeze neza cyane ariko El Clasico nkuko namanda bivuga ni El Clasico n'umukino utegurwa ugutandukanye n'umukino utegurwa abivanye novuga go na performance ya equipe cyanye n'umumenyereza cyo twita ngo coaching so ni match rero igomba gusobanura byinshi ni match ya mbere novuga ko umumenyereza Xabi Alonso umumenyereza wa equipe ya Real Madrid yerekana nabivuga no mu minsi hezeti ndaza kuba nishima nonge nakiriye Barcelone bwa mbere mu mateka n'umumenyereza ati ku kibuga cyiza Santiago Bernabéu so abakinyi bo barabiza ubwabo ababo kwa Real Madrid sirtu nk'abakinyi bashasha bo nibaza ko babizi barazi ko ikosa batokora nukwemera gutsindwa na equipe yitwa FC Barcelone cyane ikosa abakinyi ba FC Barcelone batokora nukwemera gutsindwa na equipe yitwa Real Madrid so ni kundwa ya 10 equipe tugaragaje kuraba performance yo muri La Liga ni equipe bisa nkaho ziri ku munzane umwe nubwo equipe ya Real Madrid iri bari hejuru cyane ariko tugaragaje kuraba uburyo ibitsindo byagiye byinjira turabona ko muri equipe ya FC Barcelone bamaze kuba batsinda ibitsindo bigera kuri 24 nabo batsindwa ibitsindo 10 birumvikana ko bazigamye ibitsindo bigera ku 10 mu mikino 9 bamaze gukina mu gihe muri equipe ya Real Madrid bo bamaze kuba batsinda ibitsindo bigera kuri 20 bakaba bamaze kwinjizwa ibitsindo 9 birumvikana ko bazigamye ibitsindo 11 so tugaragaje kuraba turabona ko hari uruhare ari uruhande rumwe haba kwa equipe ya Real Madrid haba kwa equipe ya FC Barcelone haba Fisio Febreze kuko utsinze ibyo bitsindo 24 birumvikana ko attack bimeze neza ariko nawe gutsindwa ibitsindo 10 bavandimwe birumvikana ko mu bwugarizi cyangwa mu izamu ntabwo biba bimeze neza cyane so ni equipe tutarinjira mu mikinira cyangwa tutarinjira muri indani muri analyse ngo turabe performance y'abakinyi ngo turabe uburyo tactique zigomba gukoreshwa ni equipe zibiri zigeze guhura novuga ngo zivugisha isi nanone ni nago rukino mu imisi ndetse no mu myaka ya kera rurabwa n'abantu benshi ku isi yose nuko ni nago rukino ku isi yose rurabwa n'abantu benshi Bukayo Saka ku munsi wejo nako ku munsi w'Imana novuga ngo ni urukino rukomeye cyane isi yose irarurindiriye kuko n'abantu benshi novuga ko basa n'abagwiteguriye novuga ngo ku mwaka uheze saison irangiye equipe ya Barcelone inkino zose bahuye na equipe ya Real Madrid equipe yarayitsinze kandi yitsindiye ibabaje cyane twabonye amajambo uno kwita Kylian Mbappé yavuze ngo uno mwaka dushaka gutsinda Barcelone tunayitsinde umwanya nako inkino zose biteko twitware n'ivyo bikombe tutarinjira kuri performance za equipe cyangwa se kuri performance z'umukinyi umwe Bukayo Saka ku munsi wejo sero n'ukuntu equipe zakwitwaye mu nkino zirangiye ndavuga muri UEFA Champions League no mu nkino zirangiye za La Liga equipe ku munsi w'Imana zirafise ishusho isa gute hagati mu kibuga novuga ko ni na ma equipe agira kuri abiri Claudio Bravo novuga ko ku mwaka uheze
wagerageza kuraba eske FC Barcelona canke equipe yitwa Real Madrid ndaza kugenda kuraba match mfise sanamiye bitandukanye n'isaramu twabona ku mwaka weze ko yari equipe ya FC Barcelona nko unabivuze yaje kuba itsinda equipe yitwa Real Madrid ikayitsinda kandi banakurikira konvenga ndetse bagatsinda n'ibyo bitsindo vyarenga 2-3 bagatsinda mbere bagashikana no kuri no kubitsinda bwira kuri 5 bavyerekanye ko ne equipe yitwa FC Barcelona ne equipe yaba yatanze buri kimwe ariko bitandukanye no ku mwaka weze kuko kuri no ncuro kwa equipe ya Real Madrid ne equipe ubona ko harimo bamwe mu bakinyi no vuga ko ari bashashe bagiye ko bakina El Clasico bwa mbere harimo ba Trent Alexander-Arnold harimo ba Dean Huijsen harimo abo ba Ardagura nivyo yarimwe muri Real Madrid ku mwaka weze ntabwo yari mutitirere harimo ba Kylian Mbappe nabo ubona ko niba bakinyi bamwe bahari kuri El Clasico bagatsinda ibyo bitsinda nyimba batsinze kimwe nyimba batsinze bibiri ariko bikaza kuba birangira anavere equipe ya FC Barcelona arije kubitaho ko namanota agera kuri 3 mu gihe Xabi Alonso nawe araza ko ari umwe muri abo bantu agiye kuba découvrir bwa mbere icitwa El Clasico nk'umumenyereza apana nk'umukinyi kuko izo El Clasico yarazikinye nk'umukinyi ariko kwa equipe ya Real Madrid bagiye kuba barona equipe yitwa FC Barcelona avuga ko nka effective yabo yose izi icarico El Clasico kandi bamaze ko batsinda icitwa El Clasico uretse umukinyi umwe navuga bita Marcus Rashford abandi bose bazi ico bita El Clasico witwa Yohan Garcia nawe yakaba yari mu izamu ntabwo hari witwa Wesley Sesni bivugwa ko n'ubundi Wesley Sesni ashobora gutanguramo nawe azi carico El Clasico rero equipe zigira kuri zibiri nuvuga ko filozofi isa n'itandukanye haba kuri FC Barcelona ndetse no kwa equipe ya Real Madrid equipe ya FC Barcelona bavuga turagomba kubandanya muri wa murongo twari dusanzwe turimo wa murongo twakoreramwo hamwe twavuga tuti turiko turakora buri kimwe turiko turagomba gushika kuri buri kimwe turiko turagomba gutwara buri kimwe nyimba twaratsinze El Clasico zigera kuri 2-3 mu mwaka weze pokopa uno mwaka nato tuza gushiramwo izini zigiye zina bandanyije kunarirwa ubona ko kwa FC Barcelona barafise nico kibanda ca mbere bariko baraviza canke bariko baragomba kugarukana ndavuga kugira bagisubireko mu gutsinda equipe yitwa Real Madrid mu gihe kwa Real Madrid nabo bo barabizi neza yuko umwaka uheze nyimba hari ikintu cyo bacatumye badatwahukana bikomera bimwe nyimba hari ikintu catumye badatahukana La Liga nyimba ari ikintu catumye badatahukana Copa del Rey hose harimo uruhara rwa equipe yitwa FC Barcelona yaje kubatsinda mu El Clasico bivuze ko kwa Real Madrid nabo bashaka kwigaranzura equipe yitwa FC Barcelona bagomba kugaruka muri wa murongo wo kuvuga tuti uno munsi twaje tugatsinda El Clasico kuko uwitwa Xabi Alonso abizi neza nk'umukinyi abizi neza kandi nk'umumenyereza yuko biragoye kugumana stati yawe yo kubakwa kwa equipe ya Real Madrid mu gihe udatsinze El Clasico Hans Flick Dieter abizi neza cyane yuko nyimba ku mwaka weze yagumanye icidere na equipe yitwa FC Barcelona nyimba ku mwaka weze buri umwe wese yaza akamushimagiza nuko yaje kuba ababaza bikomeye equipe yitwa Real Madrid rero bivuze ko na equipe agira kuri abiri umwe ari kararondera kugarukana honor ya equipe yitwa Real Madrid ubundi nawe karagomba kugarukana canke kugumizaho cacizera afitiwe n'abayobozi ndavuga mu kwa FC Barcelona mu kubandanya n'umuntu arondera gutsinda El Clasico rero ni na equipe agira kuri abiri ndavuga Real Madrid ndavuga equipe ya FC Barcelona bagiye kuba bakina ariko bamwe na bamwe batazi carico El Clasico na cane benshi kwa equipe ya Real Madrid hari na bamwe bari mu mvune ndavuga kwa equipe ya FC Barcelona ariko bivuga ko bashobora kuzoba bagarutse ku munsi wa Mungu turindire kwa tunaraba eske ubwo niveau y'ama equipe agira kuri abiri niveau tubona imwe irikira kemangwa kwa equipe ya FC Barcelona igindi rikiragenda ishimagizwa kwa equipe ya Real Madrid ariko nubundi bamwe bakavuga bati ego Real Madrid rikuratsinda ariko naruko uko winjizwa byinshi twaba tuzi uburyo equipe ya FC Barcelona yatakamwo twaba tuzi uburyo Lamine Yamal akina twaba tuzi uburyo bitwa ba Fermin Lopez bakina ba Rashford biraza kuba bigoye kuri equipe yitwa Real Madrid kuza kugarda izamu giwabo batabamenye ibyo bitsindo narijya tuzi ko kwa Real Madrid ni imwe muri equipe egira kinira ataka ariko ni nimwe muri equipe mu gihe yokeje gigitutu uza kubibona mu bitsindo twarabonye equipe ya Atletico Madrid kamwe zero bigera kuri 5 twarabonye equipe yitwa Paris Saint-Germain kamwe bitsindo bigera kuri 4 bivuze ko ni yama equipe ego ndakina ariko ibyo bitsindo barabimbonamo tubize neza cyane ko FC Barcelona ushobora kubona bariko barakwataka ariko naba harizo erereze guma zagaragaye muri equipe ya FC Barcelona nabone uvuga ko ni match dushobora kubona mu bitsindo byinshi ndavuga kwa equipe ya Real Madrid ni na match dushobora kubona mu bitsindo byinshi ndavuga kwa equipe ya FC Barcelona iyi ni match za kubitandukanye na match twabonye ku mwaka weze kuko turavye novuga ngo performance ya equipe FC Barcelona ku mwaka uheze itandukanye cyane n'iyo no mwaka tuvyemeranye ko bagiye kuba bakina El Clasico ari ya equipe ivuga ngo tugomba gukora icyo bitwa winning from behind
ekipe imwe yarabatsinda ariko bakaza bakabigombora bagaterekamo n'ibindi bitandukanye novuga nuko nino saison surtout nako n'ama performance mabi ku bakinyi bamwe bagiye babafasha gutsinda El Clasico. Lamine Yamal ni wa mukino uvuga yuko yagiye ahungabanya cyane defense ya ekipe ya Real de Madrid baravyibuka tushira ko nuno Rafinha uno munsi afise ico bita irregularité mu bijanye na presence ku match no munsi urubo arakino match higaje akavunika kandi ugerageje no kuraba ivy'umukinyi yari karatanga kugeza kuri jurune bakiniyemo El Clasico ku mwaka uheze uravye nuno munsi ntavyo ari karatanga bita Rafinha ahubwo twariko tubona performance ya Ferran Torres twariko tubona performance nziza ya Fermin Lopez bitandukanye cyane nuko twariko turabibona ku mwaka uheze ekipe yitwa Ifise Barcelone yakinye na Real de Madrid kuri jurune yabo ya mbere ndavuga ngo bahuye El Clasico muri La Liga uwitwa Rafinha ageze mu bitsindo birenga bino ariko no musigiye kuraba uraza gusanga muri La Liga ata performance nyinshi afise so kintu rero kiza kubinyereka ni ku mikinire ndetse hari n'amakuru avuga ko Rafinha amaze yagarutse ku myimenyerezo kuva ku munsi wa kabiri urumvikana ko ni Miss birakora imyimenyerezo. Lamine Yamal twabonye ku mukino novuga ngo wa Ligue des Champions ahura na Olympiacos itsindo kimwe aterekamo na assist mu buryo novuga ko performance yiwe nibura basi yakonvenkana gake ariko uno munsi agiye gura na equipe nayo bitandukanye ivyo bakina bitandukanye n'ivyo bakina kuri Carlo Ancelotti abamenyereza bamaze kuba bahindurwa n'imikinire yaramaze kubihindurwa ni equipe novuga ngo uno munsi bazanye novuga ngo tugomba gukinira hagati tugomba gukinira TikTok mugabo atari ya TikTok a 100% ahubwo ya TikTok isa nkuko tugomba gukoresha abakinyi babataka abamediatere bakine mugabo tuviza gukoresha abasatirizi bacu so kwa Real de Madrid bivanye novuga ngo n'imikinire yabo mishasha ndetse n'uburyo bari kubagenda bitwaramo bitsindo byinshi bariko barabibona bafite umukinyi mwiza Kylian Mbappe bafite novuga ngo Vinicius Junior nawe akunda kuba mwiza ku El Clasico nubwo twamubuze ku mwaka weze ashobora kuzuka ku munsi wa Mungu on sait jamais ariko no kwa FC Barcelone bishimire kwa bagaruye Rafinha ndetse na Lamine Yamal hari ariko abusansi y'umusore novuga ngo umunyapolonye Robert Lewandowski ndabona ko kiza kuba ari kibazo cyane mu busatirizi nuko absence y'umunyapolonye Robert Lewandowski kirashobora kuba ikibazo nuko ni ku munsi w'Imana gihe cy'isaha 11:15 mu gisagara ci Madrid ku kibuga ca Real Madrid bita Santiago Bernabéu nuko umumenyereza Xabi Alonso lineup ashobora gushira mu kibuga canke se abo ashobora gutanguza mwizamu hariyo uwono kwita Thibaut Courtois nkuko bisanzwe nako reka duhere ku mukenyuro ashobora gutanguza umukenyuro wa 4 2 3 1 tubona ko mwizamu ashobora gushiramwo Thibaut Courtois ameze neza hagati mu kibuga mu mutima wa defense ashobora gushiramwo uwono kwita Eder Militao umunya Brazilian kudira gushiramwo Dini Husseini gushiramwo uwono kwita Alvaro Carreras Fede Valverde zoba yagarutse hagiye sibiri koraje zobazanye hagati mu kibuga abwirizwa kuzoba yasizemwo Aurelien Tchouameni uwono kwita Jude Bellingham imbere hakaza uwono kwita Arda Vini Junior zoba ari mu kibuga Franco Mastantuono nuwono kwita Kylian Mbappe nkuzoba ariko arondera ibitsindo nuko bizoba vyifashe